Filme nako filme Intore Ntindi ni filme noneho aho novuga ati mu mafilme ndundi iri ku rwego mpuzamakungu aho ku munsi umwe gusa ibikwije ama views canke ama viewers ibihumbi ijana n'abarenga. Iyo nayo ikaba iri posti noneho kuri YouTube channel ya BMT aho iyo filme Ntore Ntindi isi yanditswe noneho iri kirandikwa na Amede umwe kumburi mu bariko baritwara neza canke mu bariko barabikora neza mu kwandika filme noneho ihurumbirwa n'abantu batari bake noneho inakurikirwa n'abantu isinzi. Ariko kandi iyi ni filme kandi igeze kuri sezo ya gatatu noneho parti y'umunani aho inakibandanya cyane. Bamwe bakibaza ati eske iyi sinema canke iyi filme izorangira kumbure ibihangange kuva muri Tanzania bitarimwo? Nyimba birimwo mwibaza ko hazoba harimwo nde? Ego TV umunezero wacu kuri twese. So nuko bakunzi ba Ego TV ndagarutse nk'umusatirizi muzi ko ntabanyoteze canke kumbure aho mba ndiko ndategura kugira ngo ndabazanire ikintu kimeze neza cyane canke cyumutse. Ariko kuri uno munsi noneho kuri uno munsi w'igenekerezo rya 29 ukwezi kwa kane umwaka nyene niho ngarutse kumbure ngarukanywe ni content kumbure content nari maze igihe kitari gito ndayumvira kati reka aka karunze ndagakorereko. Filme nako filme Intore Ntindi ni filme noneho aho novuga ati mu mafilme ndundi iri ku rwego mpuzamakungu aho ku munsi umwe gusa ibikwije ama views canke ama viewers ibihumbi ijana n'abarenga. Iyo nayo ikaba iri posti noneho kuri YouTube channel ya BMT aho iyo filme Ntore Ntindi isi yanditswe noneho iri kirandikwa na Amede umwe kumburi mu bariko baritwara neza canke mu bariko barabikora neza mu kwandika filme noneho ihurumbirwa n'abantu batari bake noneho inakurikirwa n'abantu isinzi. Ariko kandi iyi ni filme kandi igeze kuri sezo ya gatatu noneho parti y'umunani aho inakibandanya cyane. Bamwe bakibaza ati eske iyi sinema canke iyi filme izorangira kumbure ibihangange kuva muri Tanzania bitarimwo? Nyimba birimwo mwibaza ko hazoba harimwo nde? Muge tuzi ko muri Tanzania hariho Cramvevo, hakaba Manyanya, hakaba kumburi Kelvin Khan kumburi n'abandi bagi batandukanye. Bamwe bakibaza ati eske hazoba harimwo nde muri Intore Ntindi canke izobandanya bijya bihangange kumburi mu bakinyi basanzwe bakina amafilme ndundi? Ivyo bikaba ari bimwe bigenda biravugwa hirya no hino ko hategerezwa canke hashobora kujamwo abandi bantu kumburi bo mu kindi gihugu bazobandanya ijya filme. Ariko kandi nk'umusatirizi mwamuzi ko mbanagarutse hirya no hino kumbure nzunguruka ku mpande zose z'isi ndababwira ati eske aba bantu ko bakora ibi nibi baba bari mu kahe karusho, na cyane cyane aho abeshi kumbure nk'abavyeyi iyo bumvise ko umwana wabo agiye mu bintu vya film bamwe badatahura ivyo abagiyemwo, ndetse hakabamwo n'ababibabuza ati bijya bintu mugiyemwo biba ari ingeso mbi mugiyemwo, na cyane cyane aho ushobora kuraba filme ugasanga kumbure iyo filme hariho scene zo kuryama canke scene zo gusomana canke scene kumbure ziri romantique, ukibaza ko bijya baba ariko baractinga kumbure hariya anye no hanze y'ugukina ariko bigenda. Ariko kandi reka ndakubwira aka kantu ko bamwe mu bakinyi ba filme bari mu bagwizatunga, novuga yuko abagwizatunga bakomeye cyane. Reka ndakubwire ko uwo mwaka uhezi w'ibihumbi 2024 bamwe mu bagwizatunga 10 ku isi yose bashoboye gutunganywa noneho aho abajejwe noneho kudukurikiranira bamwe mu bagwizatunga noneho bakagira liste banabikoze ndetse bakanadushiriraho ndetse kumbure n'itunga canke n'amafaranga baba bafise n'ukuntu baba yasumbasumbanya. Reka noneho mu kibanza c'icumi nje kuyu mukinyi wa filme azwi ku izina rya Adam Sandler aho uyu afise miliyoni amajana 4 y'amaeuro
noneho akaba ari n'umukinyi wa filime nk'uko nabikubwiye ko yaje mu kibanza c'icumi azwi ku izina rya Adam Sandler. Ariko kandi mu kibanza c'icenda mu bagwiza tunga 10 ba mbere ku isi b'abakinyi ba sinema haraza uyu Kevin Hart, aho uyu Kevin Hart kumburi afise imiliyoni 410 y'amayero. Ariko kandi mu kibanza c'icenda c'umunani nako hakaza uyu Arnold Schwarzenegger, aho afise imiliyoni 410 y'amaero, akaba anganya no Kevin Hart nawe nyene afise imiliyoni 410. Ariko kandi uwo Arnold Schwarzenegger ni umwe mu bakinyi ba filime noneho bagiye barakundwa cyane, aho filime nka Predator yakunzwe cyane noneho ku rwego mpuzamakungu. Noneho mu kibanza c'indwi haraza izina rya Robert De Niro, aho uyu nawe afise imiliyoni 460 noneho y'amayero kuri account yiwe. Ariko kandi mu kibanza ca gatandatu haraza noneho George Clooney, aho nawe afise imiliyoni 460 kandi y'amayero, aho anganya n'ubu Robert De Niro. Ariko kandi mu kibanza ca gatanu turabona ubu Tom Cruise, aho uyu nawe afise imiliyoni 550 y'amaero. Uyu akaba ari n'umunyamerika, aho afise imyaka 63 ubu tuvugana. Ariko kandi mu kibanza ca kane haraza uyu Shah Rukh Khan, aho Shah Rukh Khan noneho asanzwe ari mu Bollywood, aho no kubwira ko Shah Rukh Khan ni umwe mu banditsi ba filime kumbe zagiye zirakundwa cyane ku rwego rw'isi. Hariho nka filime yiswe Fana canke Fan vite uko bishaka. Uyu kandi akaba ari umwe noneho nyimba bavuze ati umukinyi w'umuhinde afise abafana benshi b'abakobwa, haza izina rya Shah Rukh Khan. Uyu nawe Shah Rukh Khan noneho akaba ari umuhindi, akaba noneho afise imiliyoni 670 y'amaero. Akaba ari n'umwe kandi mu bakinyi ba filime noneho basanzwe bagaragara mu rukundo cyane, noneho basanzwe bagaragara mu mafilime y'inkundo, aho usanga kabisa iyo akinye filime y'urukundo ushobora kugira ico yigiyeko. Akaba yaje mu kibanza kigira kane cyo mu bagwiza tunga canke mu batunzi ba mbere ku isi 10 b'abakinyi ba filime, aho Shah Rukh Khan afise imiliyoni 670 z'amaero. Ariko kandi mu kibanza ca gatatu turaza n'uyu Dwayne Johnson, aho uyu Dwayne Johnson afise imiliyoni 730 z'amaero. Mu kibanza ca kabiri naho turazanira izina rya Jerry Seinfeld, aho uyu Jerry Seinfeld afise imiliyoni 870 z'amaero. Ariko kandi akaba afise n'imyaka 71. Mu kibanza ca mbere naho turaza kwira izina rya Tyler Perry, aho uyu Tyler Perry afise umuriyaridi w'amaero. Muribuka ko ku kibanza c'icumi uyu Adam Sandler afise imiliyoni 400 y'amaero. Ariko kandi mu kibanza ca mbere uyu Tyler Perry canke Tyler Perry akaba afise umuriyaridi w'amaero. Akaba yamenyekanye ku komedi yakinye mu mwaka w'2007, komedi yaje ku izina rya Pourquoi je me suis marié, aho iyi komedi noneho ariyo yatumye izina rya Tyler Perry riduga noneho ku rwego mpuzamakungu. Aha naringarutse kumburi ndakubwira wowe muvyeyi uzibira impano y'umwana wawe ngo abagiye mu ngeso mbi, aho wumvise ko uyu Tyler Perry afise umuriyaridi w'amaero, akaba ari umwe mu bagwiza tunga 10 ba mbere badutorokanije noneho abantu bafise akanoti babagwiza tunga ku rwego rw'isi. Aha nkaba natambwe mu kiganiro nkitangura ndakubwira ati zimwe mu mafilme noneho ziriko zirakundwa na cyane mpereye mu gihugu cy'u Burundi. Turabona ifilme Ntore Ntindi, aho iyi filme noneho ku munsi umwe gusa baba bakwije views 100,000 noneho nizirenga kuri YouTube channel ya BMT, aho iyi sinema yanditswe na Amede Manirakiza.
ariko kandi Mr Sami Official nawe aba ari mu bakinyi ba filme noneho bavyitwaramo neza, aho uyu nawe yagiye arandika filme zagiye zirakundwa harimwo nka Bukeye neza, Kanyana, Kumbure n'izindi zigiye zitandukanye. Ariko kandi iyi filme Inkengera y'urupfu yanditswe na Akesda nayo ikaba ari imwe mu mafilme noneho ariko agenda neza, noneho ariko aranakurikiranwa. Ariko kandi much respect to you Remy Nice, kuko nawe uri kurabikora neza. Aha ndagaruka nka filme kandi Save the Date isanzwe iriko irapostingwa kuri YouTube channel ya Ornella Mutoni, aho na Save the Date noneho iriko irarabwa neza. Urupfu ruragutasha nayo iri mu mafilme iriko irapostingwa kuri Major TV. Ariko kandi Feu Rouge ikaba ari filme noneho iriko irandikwa na Rebirth, hariya anye ikaba iriko irapostingwa kuri YouTube channel yitwa Nsoro. Nkagaruka kandi nkeza bamwe mu bigeme noneho mu bigeme b'abarundi kazi bariko baritwara neza mu kwactinga, noneho bariko baraduza ibendera ry'igihugu ciza cy'u Burundi, aho bariko barakina neza noneho bagaragaza impano zabo, aho benshi muri bo aribwo buzima bunabatunze ndetse bunabambika bukanabagaburira, noneho bagatagata batagatishijwe niyo mpano yabo. Ndaza kuri uyu mwigeme avuka mu ntara ya Mwaro, noneho hariya anye mu Kibumbu, azwi ku izina rya Kado Have. Uyu akaba ari umwe noneho ariko aragaragara mu mafilme nka yose noneho ariko arakundwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ariko kandi Alvera Muhimbare asanzwe ari n'umuririmvyikazi na wenyene, akaba ari umwe mu bakinyi ba filme noneho bariko baragaragara mu mafilme ariko arakundwa cyane. Hariya mvuzemwo nka Intore Ntindi, akaba ariko arayitwaramwe neza cyane. Much respect to you Mimi Mihaye, nawe uri umuntu w'umunyempano akomeye cyane, noneho aho namwe mumaze kugaragara noneho mu mafilme agatandukanye. Ahandibuka nka filme noneho wagaragayemwo yakinywe n'abanyarwanda noneho n'abanyarwandakazi, filme hariya anye ntirwenda navuga, filme yakurikiranywe cyane noneho igira ama views menshi cyane, inatuma noneho abigeme b'abarundi bagira iyindi shusho. Hari Ornella Mutoni, nawe much respect to you, uri kuri bitwara neza. Angeli, nawe uri umuntu w'umunyempano adasanzwe. Ariko kandi Jaja Kanyana, nawe uri kurabikora neza cyane. Aha nkarangiriza kuri uyu Fanny Lavine aka Mama Lao, hariya anye nawe uri umwe mu bantu noneho bariko baraduza ibendera ry'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ariko kandi nkarangiriza hariya anye mu gihugu kibanyi ca Tanzania, aho abatanzania nabo bageze ku rwego mpuzamakungu, aho haba hari filme noneho ushobora kuraba gukurikirana ukagira ico wizemwo. Aha nkavuga ati ifilme noneho Last Chance ni filme iriko irapostingwa kuri Chinga Media. Hari Anye Sikitu ni filme noneho iriko irapostingwa kwa Cramvivo, aho Cramvivo asanzwe afise aba subscribers noneho bangana no miliyoni n'ibihumbi 600. Ariko kandi Penzi la Mlinzi na Boss ni indirimbo iriko irapostingwa kuri Bonsena Talent, aho iyi filme nayo iriko irarabwa ku rwego rushimishije. Penzi la Mtoto wa Boss ni filme nayo yanditswe na Kelvin Khan, aho iriko irapostingwa kuri Donta TV. Aha ndacari mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Steve Mweusi na Ndalo ni bamwe mu bakomedi noneho mu bakomedie noneho bariko barabikora neza cyane. Ntibagiye Jot TV, aho Jot aba asanzwe ari na CEO w'i Jot TV, aho iyi Jot TV nayo isanzwe ifise aba subscribers barenga 1 miliyoni. Hariya Anye Dunia, iyo mvuze Dunia muca mwumva hariya Anye Manyanya, muca mwumva hariya Anye n'abandi bagiye batandukanye noneho bariko barakina muri ya series iriko iragenda ipostingwa kuri Asma Films. Ariko kandi Time of Love ni filme noneho iriko irapostingwa kuri Duma TV. My Sweet iriko irapostingwa kuri RK Movie. Ariko kandi Silia Huba ni filme noneho iriko irapostingwa kuri RK Movie nyene. Reka renda babwira ati burya impano y'umuntu nico kintu ca mbere gishobora kumutunga kandi kikamuhesha icyubahiro n'iteka.
Barundi kazi rero burya havuye abaririmbyi hagaruka kandi abakinyi ba filme kuko abona abantu noneho baba bariko bagerageza gushikana igihugu cacu kure banaduza ibendera ry'igihugu ciza cacu c'u Burundi. Rero nk'umusatirizi reka ndagushimire noneho aho uri hose kuko ni mwe ba boss bacu, ni mwe noneho muriko murakora amateka kuva kuba subscribe obusa gushika aho ubu tugira dukwize aba subscribers 8,000 badukurikirana. Murumva yuko aba ari ikintu cyo kwishimira. Nanje nk'umusatirizi reka ndababwire ko ndabakunda cyane kandi nzokwama hafi yanyu kugira ngo mbandanye ndabazanira bishasha kandi biteguwe neza binizewe. Egozen TV, umunezero wacu kuri twese.